Africa Live, Africa Plus, yakomeze neza. Muri kumwe na Nice, Shenge Nice Giselle. Tukaba turi kumwe n'umutumire adasanzwe kandi Freema Boy. Akaba ari n'umuririmbyi w'indirimbo idasanzwe cyane imaze igihe ibica bigacika ndi fresh yatsinze no muri top 5. Karibu cyane Freema Boy. Yab kunashise. Mumeze neza. Sana kabisa. Uraberewe cyane. Merci. Twagiye rero abantu benshi barabibaza ati mbega Freema Boy bimeze gute? Uno museye twamubazaniye kugira ngo ashobore kutubwira bimwe mu bintu bigize umuziki wiwe. Freema Boy, tashaka kubaza mbega nk'umunyamuziki watanguye ryari byagenze gute kugira ngo wimvire gutangura umuziki? Merci. Jewe navuga ko maze imyaka 10 n'imwe mu muziki. Natanguye muri groupe yitwa The Beautiful Face nakoranye na Oxentos again. Icyo gihe twasohoye indirimbo yitwa Sinzigera nkubabaza kandi ntuzigera ugira ubwoba. Iyo ndirimbo ndayibuka. Yap. Iyo ndirimbo rero twarayikoze yazanye amanyanga. Iyo ndirimbo twayikoranye kuri studio kwa Kuke, yo studio yaba kumutakura yitwa Golden Star. Yakora muri yo studio ya mbere aha mu Gisagara yajyamo abastari benshi. Icyo gihe twakoze iyo ndirimbo, niyo ndirimbo ya mbere y'iwacu tukinjira muri studio. Haje rero umuririmbyi akomeye yitwa Black G. Black G ambassadeur wa Smart. Yego. Ashika muri studio baramumvisha ama song aca kundi iyo ndirimbo. Avuga ati indirimbo je nayikonze. Black G atanga amafaranga arayisubiramo. Kwiga studio nyene. Mugabo twebwe wari dukoreye yitwa Zaki Classic. Wacha ikorana no witwa Rubanza J. Rubanza J rero nari umuproducer wose bakorana ngaho. Acaremera kugurisha indirimbo y'iwacu. Atari yayikoreye. Toge rero icyo bace bakora Rubanza J ko abonye ko yagize amakosa acasora indirimbo acarayitanga mu ma platform direct. Ko yakoze hit n'imicira sohoka ya Black G n'inguvu abajournaliste barayikunda ikiba hit. Yego. Twebwe rero tugiye kumva bya bintu cyo tugenda muri studio tubona no ko dutanga indirimbo. Cyo turaba twateba natwe ko cyavuga ko twagize copy cyo turayisohora. Cyo zigenda ari zibi. Cyo boneka yuko twebwe nitwe twivye Black G. Cyo rero na bintu bya WhatsApp biki yari Bluetooth. Cyo ndabwira Timgenza Joseph ibintu bo batugaye. Tugira convocation kuri commune aho mu Cibitoke babidufashishemwo. Cyo gihe hatwara mustanere Emma. Turitura kabisa ivyo vuga tugenda baratwivye twebwe twabaririnzi nawe tugitangura umuziki mudufashe. Cyo gihe Black G aramuhamagara Black G narafise ubwo wamabo bitaba convocation. Ashafati mumbwira sije mushaka ndabariye acha tukubita 400,000 ya kera. Turako turonse umuriyoni. Bas producer chatuhamagara anaduhamagara producer atubwira ati man nibiki je nakoze ikosa na Rubanza J nanje ndabemereye indi song. Cyo dukora indi metwara tamani. Innocent turakora kabisa turamenyekanye. Turachogiye rero jewe ariko bamwe batazi nakunda guhura na Nova. Ale Nova. Yego. No muri akunda kumfasha sana mukuma yokumbwira ati ko pambana. Bona umuntu rero nakunda kwegera cyo gihe yagira karaoke ahantu mu Cibitoke kuri Le Parisien. Yego. Kuri 16. Abakera baca bamenye. Ama icyo gihe naje rero naratangura umuziki nakunda ubu MC. Mugabo Banova bari abantu bakomeye cyane. Ncavuga ati cyane ndakunda music cyo tugenda gukora iyo ndirimbo. Kubita indi ndirimbo cyo tugira groupe Genocide yitwa The Beautiful Face. Iyo groupe rero barayikunda. Ubwa mbere tutanga kuri ama concert. Tukora imiziki mugabo rero bya groupe abamo rero byo kuvuga ati kiro umuntu wese yereka uko ashoboye. Accent acara bomora ambwira ati Freema Boy genda tango gukora ivyo wanje. Anyangira ati kwa kwaje naje nuko nyene mwese akore ku gate. Accent rero aca kora indirimbo yitwa
umuhemu n'amasoja efite impamvu ndeka agenda nabo iyo ndirimbo iba hit nawe ncavuga ati ubwo mugenzi wanje batanga kuvuga abantu uti we ubwo mugenzi waza kwica naje kwa mvuga ajya rero nakimbona rero muziki rero mugize rero ibintu by'ingufu mwese nka Fernando na Melanie nuko byari bimeze nanyeca ngenda muri studio ndakora indirimbo na Pasli wakisema indirimbo kiba hiti bana nza kuvuga kandi uriya mugenzi wanje ego donc nawe nyana chaja muri studio arakora indirimbo ziranyesha ndunda kandi masoja rero tukora indirimbo jirani wangu wewe indirimbo zero ziratuma Frima Boy kera banyita Bienviso namenyekana nagenda bwa mbere gukora concert mu Rugombo bwa mbere nkibona abantu kuri banyakiriye bati no kumbe nuko rero napambana rero muziki ndapambana indirimbo zanjye zasamirana mu TV cyo gihe hapo nyene Frima Boy ndakubaje uravuze yuko mumaze gutandukana na Osent ego mwarabandanije muri abagenzi canke kako mwari mugati turatandukanye bo ico gihe harimo beef mugabo itibo tutayishira habona hariho beef uko nanje narakora cyane ico gihe umuntu yari manager wanje ari mama wanje hano sente nawe yarakora n'abagenzi gabo kabona yuko ariho beef yaraheze amacho turahura dukora indirimbo yitwa waone ico gihe mwa twayikoze 2017 ego aho rero twahuye rero nawe turi mu nzo maze kubaka izina giye takora umuziki cyo gihe rero ari ikintu rero cyambabaje mu muziki nazo fani bagiye abagenzi twakorana music uwo producer wanje twaza ki classique gushika no tukumvikana jena naramwasi cyane because yari umuntu yagomba kuncinege agashitutu no donc adukora indirimbo za team yagoma shiri imbere hose kambabaza ico gihe rero mbona ama challenge menshi mu muziki wajya kumaze kuronka izina bakagukumira mu bagenzi bakwigiza inyuma ngo kabona ati umuntu izi zose ni ngufu gusa kugira ngo ari abantu nasabi ibiganiro kera bakanyanyira umuntu yafashije itwa Theo kuri Renaissance ubwa mbere acika imike kiganiro turakora turagira iki cyo gihe mbona kumbe rero bajya abantu baca hajya ibiki nanje noshaka kubashika gukora haba ama challenge menshi acinege ubwo bajya abantu baciye intege ubu bose turabonana nabafasha transport hari abakwegera nabo kugira nyine benshi cyane tukiraho ni kiye kinubwira abantu baca intege ugwaruka ruraduga niba bacinege kana babwira ikintu gituma ndabivuze nagiye mu Kayanza bwa mbere concert D1 ari ku muryango arisha amahera uzo kimubaze D1 azo kubwira live arakise D1 baranumye yari shure ari wari ku muryango ari yamembe ari wari karakira amafaranga uzo cinege umuntu ubu D1 naje ndamusaba collab imagine ubu je ndamusaba collab kera yararishe kandi nabagarako naraje ndakora concert ariho yari ku muryango barama amafaranga D1 akiri waruguru nyene Kayanza icyo gihebo mugabo ngiye kumva D1 tubonanye niwe nyene nabimbwiye ndi kuri iteka acara nyibuza ijya phenomene ati ashamwa Frima Boy ngiye kuhaje n'ubu n'umupesti cyane mugenzi cyane rero guca intege ugwaruka ni bibi cyane nibareke bakore jewe no kubwira rumurirenje general hiye studio mugiye kumubona na clip audio video kandi jewe nanje ngene harantu ngene gushika yabaye mushasha ariko fise talent umupeti amazi imisi 3 induzi 3 atonda muhira nzuka sanga umupeti ari hajya umupeti wenyine akiyaranje kunyereka ko akunda Frima Boy donc umupeti akima tivro uno musi akirigwa na jewe ko umupeti afise besoin y'umuziki canagenda ndari studio arakora clip naramukore donc agiye kugaragara kandi nzobona ndamupostinga cyane kuvuga ngo naramufashije no je naramufashije na kubera biga bintu
nujya mpete ejo umunsi azoshika kure ko afise talent ikomeye cyane azovuga ati ari umuntu yafashe akora bivugwa kuri radio birafasha imagine birafasha kuko abaririmbyi benshi bagiye bacika intege birambabaza aro witwa Frank Génération 80 aba kumutakura umenga arakisa intege kandi afise talent kandi ashoboye gukora arula rijo arakora mugabo meme nta nguvu babishiramwo namba niko ndavuga aya mazina kwera ndabakunda rero ajya gucika intege mu muziki no kuko uwo muziki ubu ageze ko dukora rero ageze ko tugiramo inguvu cyane kuko amafaranga ariho amafaranga abarinzi bakora agenda mu Burayi aba diaspora akora bamagana none bazogwa amagana udafise igikoko no gukora rero muri no muziki ga Freema Boy hariho abantu benshi tuhora tubona avuga ati barakuye mwibi mbega wowe niki kimaze gukura avuga ati harabo tubona mu modoka iki merci mbega Freema Boy nawe bimeze gute merci urabona music y'ubu two tujana n'ibintu by'ibihe kera twakora ta management umurenzi yitanga kuri uno munsi na Fizo office management Dramati Fernando benshi bafise management abarinzi bose ubona nga uronka kagena mu muduga benshi bari bafise aba manager babo rero tugena mu management dufise ko turi pambanira ko bari ivyo kwigura imiduga tuzokwigurira imiduga kuko twaronse amafaranga twamenye gukoresha ibikenewe cyo dukoresha ibindi twinjira cyangwa ibindi tubivyo dufasha ejo mu bana bacu mugabo rero ubu imiduga n'ibintu bito cyane tuzoyigura muga tumaze kwipanga mu buzima turimo uko music irahera mwe ubuzima bukabandana ejo umwana wazobwira papa barakora music cyangwa wungutse mu muziki utamweretse basi n'akantu wamuguriye azorima merengarenga biragoye rero kugura umuduga udafise aho uryamika naho n'ikibazo kugura umuduga ufise ukawuryamika kuri station cyangwa ukagura umuduga upanze kuri Freema Boy avuga ati jewe sinotunga umuduga utunga afise ahantu no utunga mugabo ufise zindi project zo kumenya ati ejo na jewe nzo kwifasha kuko na jewe ndakeneye gushika mu buzima bwo nkeneye bwiza cyane music tuvuga ati abarinzi bafise imiduga mu Rwanda ni bake cyane si bose ni bake cyane mugabo bajya bose bazifise ko management isashizemo ingufu ingorane ziba bagukuye muri management ndahevye va shigi imiduga yenga ubuzima bugasubira kandi burya ubuzima bwawe ndakubaze gato Freema Boy mbega Freema Boy kutagira management no kutabishaka kwiwe canke naba manager nyene bakaya management ziliyo nigeze kuba muri management ikomeye management yafashwemo na Aslay wo muri Tanzania management yafashwemo Mr Gav bari bafite amafaranga mugabo rero nanje mbona programme yabo yaga muri management ndakubwira rero tutazi ndakwibira ibanga muri Bantu Boy ndakwibira ibanga reka tugende basi dufate muri Wasafi ya Diamond umuririmbyi afise gusora indirimbo zibiri mu mwaka tu zonyene ushaka gusora izindi ziwawe ni ku mufuko wawe rero management yanga ifise kuguha indirimbo imwe ku mwaka ikagukorera dépenses zose ushaka imwe ku mwaka rero umuririmbyi ashaka gukora cyane umva uzokorera kandi rero rero iyo management ninjiye mu yambwiye tuzokora indirimbo imwe ku mwaka tuzogufasha byose ube gusa umurinzi wacu batangururiya turabarinzi barabarinzi bashika batanu cyane nari wa gatanu wa mbere bamugire promotion y'umwaka ni kuvuga ngo bagenda ku mwaka kuvuga muri batanu mushaka gukora ku indirimbo mwese ku mwaka umwe muga promotion imwe ikacifata umurinzi umwe kwanza urumva umwaka umwe ugacufata umurinzi umwe ukabanza gakora indirimbo na promotion yayo mugabo mwese mushaka kubikora mushaka gukora indirimbo mugabo promotion agacafata umwe kwanza bakamushira hejuru bakamushira kumwe bakora pushing zusu abandi bari example ngivyo rero ukacusanga rero jewe ko nabikora kandi rero no concert dose process mbura hajya amafaranga yo kurya kandi simbura ama stock wanje none ndindira aba batipe ngiye kugura amanyanga ngende kuriha ibintu banshire mu gaje oya bati bana mugumane izo management zanyu na kibazo kumburazo za management
izo kumva ivyo dushaka. So management ziriho kandi zizoza ziza zishaka ko dukora, kuko umurinzi w'Uburundi mwaye aronse management nziza ikora ku mwaka agakubita ibikorwa nka 4-5 bien ebana no kugira ngani. So umuriro kwaka rero ingorane dufise nizo management. Kandi izo management rero zace zigura bamwe aba promoter bamwe bafise abarinzi babo, ugasanga Jesu indirimbo nari mwiga groupe yabajya na power noro na power ifise usanga rero tubibona rero mu makosa ubibona amakosa kandi ciba amakonsera acaba bikajya kagunyene. Aba nibo abakubitiye mu twenzi ejo uzabona Malibu, ejo uzabona ariya nibajya nyene bagize na association. Ego donc bisigura aba promoter abajya ba journaliste bamwe navuze bafise abarinzi babo bamuhamagaye acahamagaye we ingona gushije kuri afishe nari no kumubibeye kwa kundi nyene. Donc imagine nibe bararize bisigura twebwe rero hari ikintu dushaka rero bajya abategura ibiteramo bagerageze bashire mu n'ayandi maraso mashasha bashiremo basi n'abandi abafana ariko birambabaza kumva umufana avuga ati kubeki tutababona muri mu biteramo ngayi Bujumbura mugo habaye iminsi mugo makaduga rugo. Ego habaye kingo rumva ikijya kintu cyo tugifata ari kito muga umufana bikamubabaza. Ego bikamubabaza dufise indimo tumukupayika nindi nasoye indirimbo yibiye ikirato Jonathanisha ijya ndirimbo ninda tayizi Bujumbura twikubitiye abafana bararyoherwa. Wow mugabo ugasanga rero bifuyuko bajya nyene mu usanga agumahagaruka umufana wenyine ararambirwa none mu muziki n'ubu genda hajya uje mu Facebook abarinzi uza kubona nibajya nyene abafana bashaka kumenya abandi. Rero bijya rero abantu baba boss bareke kubahenda please. Aba boss bashaka ko abantu bazana vibe bashiremo abandi baririmba apana Frima Boy bashiremo abandi Frima Boy kubera no je niko navuga ngo kandi ndabari umuririmba bacyo niko ndivugira bashira n'abandi rero abarinzi benshi bakoze bagira n'ama création entre zabo bati aba petit bafitemo uburambe bo sanga mu concert bajyanye icyo nicyo cy'umuziki. Dufise association amicale des musiciens ugiye ku muri iki kintu ngobona kivugira nga namba president amicale ko ranyumva nyumve neza. Uro muzi turamutoye ejo tumva ngo tugiye gutora president wa amicale yatumariye imaze gutegurika ari festival imaze kwiyumvira gukora tuvuga ati leta ishire mu kuboko uvuga ati abaririmbi bafise evenement kandi yizwi cyane president amicale akora bivugira ama promotion irihe azobaho kwitabira gusa ibirori azobaho kujya gusa kumva ibintu imigambi y'abandi. Donc nagerageze abarinzi ba ruguru bijya bazitoge na member ari kintu rero ngoma vuge bijya vy'ama match urubona abarinzi bagize ama jewe na member twatanguje bya muganga na kandi benshi nibabizi ushaka kubimenya ni twatanguye match ya mbere ariko ni yari ya kuri centre jeune Kamena harimo na Pierre Nkurikiye umuvugizi baramuzi sinana kumwitondagura cyane yarimo arura cagiye Happy Famba yariho nicyo twatangura urugamba ngabo rero cyatumva rero barabiranguye abantu nasho kuvuga ngaho babigiramo business amafaranga tugende dukinire igitega amafaranga bakamira bakagira iki ngo bakita abaririmvyi bakabavyitabira bamwe bakaronka abandi bakagira sinosho kwemera ko sapioza ukina match yabuze agaza guta energy canke double J canke kuri mugaro rero abaca babigwamwo bakaza kuginduguta kwera ubutare babone ko bakinye match ico kintu rero cace kijamo amanyanga nico ko kironona ama vision y'abaririnzi ico kintu kintu cy'aba match cyo shakwa kigwa na amicale des musiciens ikakikora rero festival Gitega Ngozi abarinzi bariya tukaca tugenda dufise n'abakobwa baririmba tukagira festival tukagira journée y'umuziki abakobwa bagatangura kuririmba to tukagenda gukina ama match abakobwa bagatangura ku kibuga bakaririmbira kwanza abantu après twebwe natwe tukaca umugoroba tukaza kuririmba
tuwe mu mamari no tukagira festival itwinjiriza amafaranga ayo mafaranga cyo tugira rero icyo tuyakoza why ashobora no gusapotinga umuziki mu bindi bintu arimo amanyanga menshi mu muziki wacu mugabo rero tuce tubifata uko nyene kuko tubifata uko tubibona kuko benshi barabishigikiye wow. Urakoze cyane Frima Boy nizeye ko agiye kutwereka ibintu bidasanzwe 2025 Frima Boy hari akajambo ushobora kubwira kanyuma uvuga uti iki kintu vraiment numva kimaze kigihe mugabo sinabwaronke opportunity yo kuvuga ariko ndifuza kukibwira abafana banje canke abakunzi b'umuziki abafana n'abakunda cyambere ikambwire kwanza n'ikindi kintu nagomba mbwira abafana babandanye bakunda umuziki wacu ugeze ku rwego ruri hejuru cyane bawukundisha abantu kuko nagomba mvuga ati mubandanye mudusapotinga uko zijya hiti zo mu Rwanda Tanzania Congo iki mugabo ziko ziragabanuka ubu turavuza amahiti iwacu aba DJ vuza umuziki wacu ijana ku ijana apana biwe gutubesha gakubita akaririmbo kamwe gacisubira kwa kamiliyoni wasubira kwa Nuzei no kubita umuziki wacu kuko hariya ugenda i Bugande bakubita imiziki yabo mu Rwanda imiziki yabo muri Nigeria wakoze collab no muri review w'iwabo bavuza w'iwabo hajya ahantu yiwe bakaca kabuki dukore umuziki wacu ishimire yuko ingenzi zizoza zigenda zivuga ati mu Burundi barakunda umuziki wabo none kabuki ubu aba DJ baharura ko abarinzi baguma bagenda hanze ariya hanze baje mu Burundi baje mu club bumvise indimbo zo bafata mu Burundi nibanyaye mugabo bakumva indimbo z'u Burundi baje bashaka kubatuma ko cyane babaryohere rero bahindure aba DJ hano ndavuga ama club ziringa mu Burundi kora n'inguvu mwamaze umuziki wacu abo kwita umuziki wambara n'ibendera ry'igihugu bize dufashe murakoze cyane Frima Boy merci kabisa Africa Live Africa Plus murakoze cyane bandanye mugira subscribe amajeme menshi tuhari ku bwanyu tubaha bishasha murakoze cyane